Yeah. Okay, come back to the live. Okay. Well, ladies and gentlemen, today I'm going to show you reka ndakumvishe umutumire wacu tugiye kubana nawe ku Isanamu TV online. Nari nagize request by the way, Kanombe yamaze kwishyura and tumenye ukuntu ibintu biza kugenda. Ego ni sawa sha ndaza reka nitegure. Okay. Well, umukobwa aririmba ladies and gentlemen, ndamubatuye niwe tuza kuba turi kumwe today mu kiganiro cyacu muri exclusive interview. Je nitwa Jibril, ndagushimira wowe uri live kuri YouTube channel yacu na Instagram, maze kugira follow kuri Facebook no kuri Twitter. Nawe uri kuratura right now and katumurindira umutumire wacu muraza kumubona. It's a surprise. Okay. Ladies and gentlemen, as I told you, ko dufise umutumire mushasha no munsi yitwa Rebecca Medusela. Kazi umeze neza Cyane. amakuru y'iminsi? Meza. It's been a long time. Yo, mwaka wari uheze? Mwaka oya. Mwaka kura ku kamasike kugira uvuge neza. Umengo karagufasha kubona Muri février. tukaba turi muri October. Damn! Amezi umunani. Amezi umunani. Ni menshi cyane. Ladies and gentlemen, it's another beautiful day. Ndaguhaye ikaze uri kuratura right now kuri Isanamu TV online. As I told you ko uno munsi nabazaniye umutumire wundi kugira ngo tuyage ibintu bitandukanye n'umugenzi wanje n'umusister n'umuririmbyikazi asanzwe aririmba gospel music and she araririmba cyane. Reka simvuge byinshi uraza kuvyumvira. Peut-être uramaze kumumva kuri ku ndirimbo ziwe zitandukanye, afite indirimbo zitandukanye nka igikomere mu mutima, senga, zimwe mu ndirimbo zabikoze neza kuri YouTube n'abantu baraheza baramumenya neza na neza. Yitwa Rebecca Medusela mu bwami bw'Isanamu TV online. Mbe Rebe, je nariyumviriye ikibazo, naribagije impamvu indirimbo yawe yari imaze amezi menshi video itarajya kuri YouTube. Amezi indwi habaye ikihe kibazo? Cyambere na mbere nuko bitamvuyeko kumenya nuko twari gukora bibuka yuko nakubwiye yuko tugira ngende muri location yagiye haje hakurikira ibintu by'amagara atameze neza. Wacugwara? No, ntiyari jewe mama. Okay. Hama acakurikira jewe acakurikira na papa. Yego. Haba donc muri staff barambwira ifu yuko ufata hopo gato hama nditwararika n'iby'ishuri ibyo ari byoroshe. Okay, Imana ishimwe kuba ubu bameze neza, right? Ya twese tumeze neza. Wigikira? Je niga monitoring and evaluation. Mu Gifaransa ni suivi evaluation. Suivi evaluation. Uraheze? Muri university. Oh my god. Agiye gusoma igitabo tuzagenda tumurana. Star tuzoza nyene dufate. Ni content yo. Reka twifuriza amahirwe menshi cyane. Well, nkuko bariko baraturaba Rebecca, you know, hari abantu usanga muhurira nko kuri Instagram cyangwa kuri YouTube for the first time, ugasanga yahuye na link nyene mugabo ntabwo akuzi neza cyangwa ntabwo azi story behind. Ndashaka kumenya story behind ya kugira ngo uje muri music, uje muri gospel music, byatangiye gute, byagenze gute kugira ngo uje muri career? Kugira ngo ninjire muri carrière nuko nari sanzwe ndi muri industrie ya gospel mais pas en carrière. Nuko nari sanzwe nkorana n'abaririmbyi batandukanye muri way yo gufasha backing, abandi bayita backup
donc mu Bajya masudi bitabira. bitabira ok inyuma Yeah. donc mu mastudio mu bikorane mu ma event bamwe barakunda kumbona ma pamoja fashion Pamoja first. ya backup so ndavuga ni time yanje yageze ico gihe cose nariko ndiga Wamenye gute ko time yawe yagize? byatangwa muri 2018 Yeah. papa wanje yarambwiye wowe uzokwa muri nyuma y'abandi kugeza ryari aho nari narose umutumire muri Uganda kuri eglise yitwa Lion of Judah ndagenda ndaririmba sasa ngarutse arambwira c'est pas possible ugiye mu Uganda kuririmba udafise carrière solo barambwira ifo rero ubirabe neza tubitegure bisengere hama utangure by the way ico gihe nari mfise ubwoba sinari nzi aho nzohera sinari nzi ingene bigenda naciye ntangura kuja ndarondera abandi baririmbyi twakorana abona agenda afasha arambwira bimera uko bigenda uko bikabera uko so en 2019 rero tujya muri studio no ndagira reka ifo yuko ngira lancement officiel ya carrière solo kubera ko benshi bari banzi muri cadre yo gufasha donc kwa muririmbyi mu afasha amabaka so nari gutanga uko nyene byari kuba confusinga canke kubazaza mu mitwe yawo. Okay, 2019 tuje tuzana indirimbo twaciye dusohora indirimbo muri 2019 no 2020 dusohora indirimbo igikomere mu mutima. Igikomere mu mutima, that's my favorite song. Indirimbo nziza gusa ugerageje kuyumviriza ijya ndirimbo irafise message iremereye cyane tutarashika kuri senga tugume ngaho bikomere ku mutima. Umaze gusohora iyo ndirimbo yawe ya mbere igikomere mu mutima waronse feedback zimeze gute like mu muryango mu bagenzi muri eglise abantu bose bari bafise inyota kubona? Icambere na mbere mu muryango iwacu donc cyane kote mama ibo bayakiriye cyane kubera ko barazi ibyo baciyemo sinshobora kubyinjiramo indani so bamwe muri bo bari bafise ibyo bikomere justement donc bumvise indirimbo ndababwira nta wundi muntu ashobora kubakiza atari Imana. Nibyo mwaragaragaje kugenda kwa psychologue bamwe muri bo barafise aba psychologue mugabo rien n'a changé gusa narababwira yuko bigende gute ni Imana hama après ngiye kubakunzi nyene bakurikirana bamwe ntibatahura donc bari bibaza peut-être nibyo narose igikomere abandi bavuga peut-être n'umuhungu yoba yarambabaje abandi peut-être n'umuntu yoba yarampemukiye no yari message iri yashikiye abantu benshi kandi naje kubabwira yuko si guhemukirwa gusa ni gushobora mu gikomere hariyo ibintu byinshi tubura nabyo hari ibindi bintu usanga byizana biba byatewe n'Imana. Imagine kubura abavyeyi donc mu mwaka umwe canke amezi akurikirana si Imana saba Imana so niyo Mana nyine ikwiye kugukiza. Mugabo ugerageje kumviriza ibintu uriko uravuga mugabo urashobora kuba ufise ibibazo bica wiyumvira ati hari impamvu yatumye umuntu arondera isifi sivyo hari impamvu umuntu yavuze ati reka turirimbe igikomere mu mutima iyo mpamvu yari bon impamvu nuko dushobora kuyita nka inspiration jewe igihe nkuko umuranda bivuga jewe muri jo nahise gusohora indirimbo ya worship but ndiko ndasenga igikomeye bedo byarango kugira ngo nandike navuga none nza guhera but after kwicara nkicara nkanadiza nkicara
byagiye biramfasha hamwe n'umuvyeyi wanje papa wanje yaramfashije cyane. Wow. Mu bavyeyi bawe babiri hari n'umwe afise ingabirano yo kuririmba? Papa afise ingabire yo kwandika. Cyane. Mama nawe? Mama mama wanje yararirimba, yatangiye kuririmba guhera muri Sunday school. Hama nanje nakuze mbona mama aririmba muri chorale. Dufate ko impano yawe yavuye kwa mama na papa biba mix. Na papa yararirimbye mu bintu bya chorale, vraiment ndavyibuka. Wow. Yaravuza battery. Aho uri hose, papa wa Rebecca, mama wa Rebecca, congratulations by the way. Kuba umwana muhaye inspiration, umwana avuka akunda kuririmba, agashobora kwandika indirimbo zikora ko abantu bose, umuntu wese akiyumva mu ndirimbo akavuga ati naririmbiwe jewe cyangwa naririmbiwe. Ni ikintu gikomeye cyane. Ugerageje kuraba kuva rero muri 2020 naha ugeze, wibona ko umaze gushika ku ntambwe zimeze gute? Ni intambwe wari uzibona hafi cyane ugitangura career yawe? Bon, ikintu jewe namafise nuko mvuga ni okay, naho ngenda buke but nzoshika surely. Bavuga slowly but surely. Yes. Tutafika tu. Navuga niyo principe cyane n'umugani wanje nashira imbere. Ikivuga. Nashira imbere. Mugabo kungene vyagenze, kungene vyabaye, nanje narabaye nk'umuspectateur mu bandi. Okay. Mu myaka ibiri ari muri career ya gospel, amaze kuba verified on YouTube nk'umuririmbyi, amaze ugiye kuri Wikipedia uramusangaho. Apple Music arafise history kuri Boomplay. Ahantu hose uziko platforms zidandariza ko indirimbo muri gospel uramusanga ku mwanya muto amaze ari muri career, akaba amaze gushika kuri ivyo bintu. Ni tubakeze wa Kent P yarakoze uko ashoboye kose kugira ngo iyo ntambwe ishikeko, and hari n'abandi bantu ahora afashe. By the way, congratulations to my brother Kent P. Na ugerageje kuraba ziri mu ntambwe zaguhaye ingufu zo gukora cyane, I think. Cyane ubu ndasenga bavuga man mpeza amagara cause ibintu dufise, imigambi dufise myinshi cyane, kubera ko demo uguma uduga niko ibikorwa n'amaresponsabilité aba menshi. So icyo ni ikintu twama tugisengera cyane. Ese tutamagara. Okay, nivyo vraiment. No mu ndirimbo ya birabivuga nyine. Indirimbo recent song ya Nuruhe Shikama. Ni indirimbo nziza cyane. Abantu bayakiriye neza by the way kuri YouTube no ku ma platforms atandukanye. Ugerageje gutemberera kuri YouTube yawe, hariho ama commentaire atandukanye wagiye uraronka kuri iyi ndirimbo, mugabo naho yatevye video. Ni indirimbo nziza. Washatse kutubwira iki muri senga? Muri senga nyine. Gusenga only that? Senga, By the way, mu buzima bw'umuntu wari wese duhura n'ibintu bitandukanye. Exactly. Duhura n'ibintu biduca intege, duhura n'abantu baduca intege, duhura n'ama-circonstances atuma umuntu yihebura, but muri senga hariyo message yo kubwira yuko nturuhe, ahubwo shishikara no gusenga. Naho vyokwanga gute usenge, naho utarabonye inyishu usenge. 7K plus on YouTube nizo views afise ku ndirimbo yiwe ya Senga. Mugende mukwize 10K kugira ngo abaye ikindi gikorwa, right? Tugeze muri 10K ngira muzoca muduha ikindi gikorwa. By the way, turi birahari biri mu kuza. Wow. Ugerageze kuja kuri Instagram yawe, reka nje kuri Instagram yawe, hariho post yabaye, hariho post washize ko was
tariki 3 October wari muri studio yo muri Empire and hari ibibazo bitandukanye abantu barabaza nti ugiye gukora ndabona commentaire ya nshuti ya bose ga ugiye gutera collabo na Satubi courage n'abantu benshi barabyibajije ko iyi studio barayizi kandi nawe undi muntu ayiririmbiramo tari Satubi wari wagiye mu weekend nagiye kuri recordinga by the way after kugira launching inde video ya Senga hari umuntu yabonye Senga parti ya Kenya umuririmbyi wa Bahati kubera ko muri label ya Bahati yariyo n'abaririmbyi ba gospel so ujya muririmbyi acagomba yuko dukorana by the way yo munsi uko ndabivuze utegwa rutegerezwa acha saba ko mwokorana saba ko dukorana ibindi bazobibona okay yitwa gute tumutaginge kuri Instagram oh yeah well that's exclusive arafise igikorwa azokorana n'umuntu from Kenya ari muri label ya Bahati umwe yaririmbana na Satubi and ari inkuru na numvise after that kuboneka muri iyo studio narigeze kubona ama headlines atandukanye avuga ngo Rebecca agiye gukorana collaboration n'umuririmbyi Satubi. Is it true? No, it's not true. Really? Oh yeah, sivyo. Wow. Okay, kuri bagiye. Ketse nivyo bifuza. Ntabwo uhora ukorera ku byifuzo by'abafana. Ukura ubikemura. Yego. Well, after that, twizere ko hazoca haza igikorwa kindi gishasha. Inyuma ya Senga dufate like iminsi nk'aho oya sinavuga iminsi kubera ko igihe gihe navuze iminsi harabaye ikibazo frame sinavuga iminsi maybe iteke igikorwa gishaje uno munsi ugerageje kuraba muzika ya gospel music ukaraba abakobwa cyangwa abigeme baririmba gospel music nihe ntambwe ubona mumaze gushikako? Bon, by the way, félicitations abakobwa bose barakora muri gospel. Bon, nta support ngo ya cyane muri way ya financial, muri way ya finance. Me bariko barigwana kuko bashoboye kose, turiko turagwana uko dushoboye kose, turiko turasiragoninga uko dushoboye kose kugira ngo dutange ico dufise. Cyo gituma ndiko ndabakinza Imana ibahezagire hama courage. Reka nanjye ndabakiza abantu bose baririmba gospel music n'abantu bari pose mugabo ugasanga ibikorwa byabo bigenda neza ndabukeze nawe kuri performance bagize muri Pamoja Festival yari performance nziza cyane sinari ndabyiteze by the way nagiye I was very surprised. Thank you. Merci. Hamano yashika muri Core Entertainment uze kubambirira ni turabaramukije cyane and respect ku kazi bariko barakora kugira ngo utere intambwe natwe tukwifuriza intambwe nyinshi kugira ngo ukomeze representing our beautiful country. Wow, I like that. Sivyo? Nko bariko baratwumviriza maybe bahora bakumva nkako like on YouTube but bakaba bashaka kumva ya vibe ya Rebecca ariko aririmba Senga. By the way, n'indirimbo yanje nkunda ndashaka kumvirimbira basi ndayimba live ya Iho numvijwe ryawe imbwira riti utinye kuko cewe Imana yawe ntukire kuko ndi kumwe nawe komeza shishikara no gusenga noruwe shikama no gusenga noruwe shikama no gusenga noruwe shikama komeza
shishikara no gusenga naho vyo kwanga gute senga naho utobona ingeso senga naho vyo kwanga gute senga yachuanga masabano no kido tome nakato senga no kiebure chuti senga iya sezerangi sobishita senga komeza chuta senke. Oh my gosh, bijya nakubwiye ko afise ijwi rirenze ni ibinyene uri kurumva yariko araturirimbira gato indirimbo yiwe yitwa Senga. Nimba utarayiraba iri kuri YouTube yiwe ni Rebecca Metusela, genda wandike Senga uraza kuyibona. Ni indirimbo ifise amasanamu, indirimbo nziza cyane. And by the way, congratulations to the videographer, to the video director Kendrick Saido, yarabikoze yakoze indirimbo nziza cyane. Arakunze script from the script aho itangurira nahereza indirimbo nziza cyane. Warabyifashemo neza muri naguye cyane warabyifashemo neza by the way kwatinga nibarabara kujya kuntu. Guys, nimba utarayira ibi ndiko ndavuga peut-être urashobora kubona umengo ndiko ndakubesha. Jya kuri YouTube uheze uyirabira iyo ndirimbo. Ni indirimbo nziza, reka tugukeze hama wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu Rebecca. And hopefully ni wasori kindi gikorwa tuzoguhamagara kandi tuvugane. You are my sister and abantu bose bafise impano apart yo kuba ari umusista wanje, abantu bose bafise impano bategerezwa gushigikirwa, right? Okay, ndagushimire cyane wowe wafashe kanya ko kuraba ikiganiro cyacu gishasha twakoranye na Rebecca Metusela. Niwe yatugendewe no musi kugira ngo tuvugane ibintu bitandukanye bijanye na career yiwe ya music. Asanzwe aririmba gospel music, no murundi kazi asanzwe vyifatamo neza. Kuri Wikipedia ariko ni Rebecca Metusela, kuri YouTube nuko nyene, kuri Instagram nuko nyene. Mukurikirane mu following uheze uronke ibikorwa bitandukanye bijanye n'akazi asanzwe akora ku muziki wiwe wa gospel music. Ndagushimire cyane wowe waturavye kuva aho twahereye naho tugeze. Reka ndakubwire ni until next time, my name is Jibril, bye bye.